neza kandi umwaka mwiza. Amen. Ndashaka dusangire ijambo ry'Imana, twashaka kwitirira iri jambo Nkenerwa mu rugendo ruja Yerusalemu Nsha. Nkenerwa canke ivya Nkenerwa mu rugendo ruja Yerusalemu Nsha. Abishoboye mufate ikaramu n'igipapuro mwandike, hari ibintu bine tuza gukura mu gisomwa tuza gusoma. Ibintu bine nibaza ko biza kudufasha canke bizodufasha natwe muri rugendo turimwo ruja muri Yerusalemu Nsha. Igisomwa ni Luka igice c'9 umurongo wa 51 gushaka 56. Luka igice c'9 umurongo wa 51 gushaka 56. Sabe bahadusomere hose hanyuma tuze gukuramo ibintu bine bikenewe muri rugendo turimwo ruja Yerusalemu Nsha. Luka 9:51. Maze iminsi yiwe yo kuduzwa mu ijuru igira ishike, yerekeza Yerusalemu, amaramaje kujayo, atuma integuza imbere yiwe, ziragenda zija mu mihana y'abasamariya kumuteguriza. Ntibamwakira kuko yerekeje Yerusalemu. Abigishwa biwe Yakobo na Yohana babibonye baramubaza bati, mugenzi, ugomba ko tubarira umuriro ngo utibuke uve mu ijuru ubayigize nk'uko Eliya yabikoze? Maze arahindukira arabakankamira, aterega ntimuzi umutima wanyu kusa, kuko umwana w'umuntu ataje guhonya ubugingo bw'abantu, ariko yaje kubukiza. Nuko baja mu yindi mihana. Haleluya. Reka nsenge. Ndagushima Mana ukanya keza umpaye kugira ngo nsangire n'ubwoko bwawe aho wacunguje amaraso y'igiciro. Ndubashe umwanya umpaye Mana, ndasaba ngo nkoreshe kandi wongere uvugane natwe muri urugendo turimwo. Turazi ko dufise iyo tuja, ariko uradusaba kumenya ingene twitwara muri urugendo. Udushoboze, utwugurura amaso, udukomeza imitima mu izina rya Yesu. 51. Maze iminsi yiwe yo kuduzwa mu ijuru igira ishike, yerekeza Yerusalemu, amaramaje kujayo. Iri jambo rivuga ngo nkenerwa mu rugendo ruja Yerusalemu Nsha. Umuntu wese yagomba gufata urugendo, hariho ibyangombwa afata, hariho ibyankenerwa akora, kandi bivana n'urugendo ufise. Iyo uva mu Kibenga uja mu Carama, sico kimwe nko kuva mu Burundi uja mu Rwanda, ariko kandi sinaco kimwe no kuva mu Burundi uja muri Amerika. Urugendo rwose ugomba gufata ufise ingene ubwiteguriramwo, kandi umwiteguro wawe urafise igiciro gikomeye cyane bivanye n'iyo uri kuraja. Iyo witeguye ukutariko, biragushobokera yuko ugarukira mu nzira. Ndaza abagenzi bagarukiye mu nzira kubera hari ibyangombwa by'amaviza amwe batari bemerewe ko baca mu bihugu kanaka. Rero iyo witegura, aho uca hose utegerezwa kwiyumvira icyo utegerezwa gukora kugira ngo ushike a destination iyo ugiye. Ngaha bariko baratubwira urugendo Yesu yari afise ava i Galilaya aja i Yerusalemu. Kuva i Galilaya uji Yerusalemu womenya n'urugendo rugufi, ariko ni gicapo dushobora kubamo natwe iyo turiko turava hano dufise iyo twerekeje tuja mwijuru Yerusalemu Nsha. Iki gicapo kiratwereka ingene Yesu yavyifashemwo natwe muri rugendo turimwo tuva aho turi, aho tutsembereye hano ku isi turiko tuja Yerusalemu Nsha. Hari urugendo, hari inyifato, hari ibyangombwa, hari nkenerwa dukenera muri no rugendo. Nico gituma nipfuza yuko Imana yotwugurura amaso tugatahura ivyo yarakeneye, nimba yarabironse canke byari bikwiye, nico natwe bitumariye uno munsi. Twumvise 51 gwicambere n'igiki. Yesu icambere mu candike no kwiyemeza mu mutima. Kwiyemeza mu mutima, iyo ni nkenerwa ya mbere igihe ugomba gufata urugendo, na cane cane urugendo ruja Yerusalemu Nsha. Biradusaba
la détermination du cœur. Ukwiyemeza mu mutima. Twumvise Yesu ngaha ngo avuga ngo dusubiramo 51. maze iminsi yiwe yo kuduzwa mu ijuru igira ishike, abonye ko igihe ciwe cyo kuva ngaha ku isi kiriko kiregereza, yerekeza Yerusalemu, amaramaza kujayo. Urumva bakoresheje iri jambo ngo amaramaza, ni ukuvuga ngo il était déterminé, yari afise ingingo y'umutima yihaye yuko ategerezwa kujayo. Kubera ko none yarinda kumaramaza, mbega byari bigoye? Ego ntibyari byoroshe, kuko i Yerusalemu yarazi bimurindiriye. I Yerusalemu yarazi ikimurindiriye. Icyari kimurindiriye Yerusalemu rwa urupfu rwo ku musaraba. Kandi yarazi neza yuko mission yiwe icamuzanye hano ku isi si ugutembera, ariko icamuzanye nuko yategezwe guhereza ku musaraba. Umusaraba rero umurindiriye Yerusalemu yarawuzi, yarazi n'imibabaro azobabazwa, ariko amaze kuraba akiyumvira akabona ibizova inyuma y'uwo musaraba, yaramaramaje. Amaze kubona ibiri inyuma y'umusaraba ko ari abantu bazoba barakijijwe bicaye bariko baramuhimbaza, aramaramaza. Harakenewe mu buzima bwacu une détermination. Ntibikunda ko dushika tukirirejareja. Hari umuntu yakunda kuvuga ngo baramangamanga, yakoresha iyo terme ngo kumangamanga, ngo mu vy'Imana ngo nta kumangamanga. Uwo muhungu twaramukunda kuko yari déterminé. Natwe urugendo turimwo nta kumangamanga. Utegerezwa kumenya ngo ndazi ibishobora kundindira imbere, ariko inyuma nzohimbaza, nzonezegwa, nzokwicarana nawe, nzomubona imbona nkubone, nzohanagurwa amarira yose. Kubw'ivyo ndi déterminé. Bariza mugenzi wawe, turi déterminé canke uracasuzuma? Iki ni nkenerwa cane mu buzima bwacu bwa misi yose. Hari abantu baheze mu vyiyumviro bari nzobikora. Na cyane cyane rero mu ntango z'uyu mwaka dufise imigambi myinshi. Uyu mwaka nzogira iki, harakenewe ko uba déterminé mu kumenya icyo ushaka gushikako. Ata détermination niho haba bwa bukristu bwa kivange bwo kwivanga. Yarazi bimurindiriye, yarazi n'imibabaro ashobora gucamwo, ariko yarazi yuko hamwe n'imibabaro hari agakiza. Nta gakiza kaboneka atarupfu, nta gakiza kaboneka atacutakaje. Nico gituma abenshi byarabananiye ko bashika ku ntumbero n'umuhamagaro wabo, kuko batashatse gutakaza. Hari ivyo batashatse kurekura. Agakiza ko gucirana manura ni hejuru, ni menshi, gabanya, bacita gute? Gucirana ni kari hejuru, gabanya, urabona akacatangura karaba ico kidandazwa, acatangura kukigaya. Murabizi agacabona nimba ari voka, nihiye, izi ni zazindi ziri mu ibi nibi, gabanya, ariko yayikunze. Rero hari igihe twibaza yuko agakiza dushaka kugashira kuri nivo twe dushaka ko, turazi ko ari keza. Binyibukije inkuru inkende yarabonye imihwi, hanyuma iriruka ibona imihwi ihiye gose, iriruka irasimba, biranka ko yishikira. Iravuga ati urihenda sha, mpeza ndakumanuye. Yasubira iritaza, iriruka irasimba, irananigwa, irasubira inyuma, ibona imihwi urahiye neza, iravuga ati sindawureka. Yasubira iritaza, iriruka irasimba, irananigwa. Icahagarara munsi ico giti c'umuhwi, irawiraba, na kare waruboze.
by'ukuri uwo muhwi wari uboze. Ikibazo cyahabaye ni iki? Nashaka kubabwiza ukuri, iyo udafise une détermination wama ucira imanza abandi ngo nibisanzwe ngo ariko abadashaka kumangamanga. Haleluya! Tufise urugendo rutujana i Yerusalemu Nsha, ntidushobora gushikayo ata détermination. Iryo jambo ryandike, ukwiyemeza. Yesu amaramaza mu mutima yuko naho bigoye, naho inzira azi kwitoroshe, naho ariko arabona urupfu, ariko arabona ku musaraba, ariko yiyemeza mu mutima. Turifuza kubona abakristo bativanga, abakristo bazi ico barico kandi bahisemo, biyemeje. Ndashaka kubona bigeme batamangamanga abahungu babahendesha utuntu turi twose, ariko bavuga bati ndazi uwo ndiwe. Ndifuza kubona imisore idahababuka kubera bayihaye ikiraka igaciva no mu nzira y'Imana. No, bavuga bati turazi uwo twizeye. Harakeneye une détermination. Haleluya! Iyo umukristo wese amaze kumenya, abigishwa ba mbere bamaze kwizera Yesu, nta bintu byo gufyina bari barimo. Bari bazi yuko bashobora no gucibwa umutwe kuko bemeye uyundi mwami, hari uyundi mwami. Nukwemera kubatizwa mu izina rya Yesu kwari ukwemera gupfa. Ariko no munsi omenga kwemera Yesu ni à la mode. C'est pas ikintu de mode. C'est pas ikintu de mode. Ni ikintu cy'ubuzima kigusaba n'urupfu. Ushobora no gupfa. Kuko urupfu rwawe, Bibiliya ivuga ngo urupfu rw'umugororotsi rufite agaciro imbere y'amaso y'Imana. Haleluya! Nukuvuga rero ngo icambere twumvise, il était déterminé kuja Yerusalemu, déterminé azi neza ibimurindiriye, amugabo il était déterminé. Ikintu cambere mwacumvise, nibaza ko mwacanditse. Muri urugendo turi mu ruja mu ijuru, ntibishoboka ko tugenda ngo dushike iyo tuja tutamaramaje mu mitima yuko duhisemo gukwirikira uwo mwami wacu. Ica kabiri tukibona ku murongo wa 52 badusomere. Atuma integuza imbere yiwe, ziragenda zija mu mihana y'Abasamariya kumuteguriza. Ico nkuramo muri uyu murongo nuko Yesu naho yari afise yaja kandi yari afise ingingo yiyemeje, hari ikintu mbonamo ngaha. Yatumye intumwa ziwe bagende bategure inzira agomba gucamwo. Ngaha ndabona ikintu citwa mucandike ca kabiri gikenewe, kumenya gutunganya ibintu. Savoir s'organiser, kumenya gutunganya ibintu kirakenewe. Hari abafise ibintu ariko ibintu bibaca mu myanya y'intoki kuko batigeze bamenya ingene batunganya ibintu. Hari abahawe imigisha ariko iyi migisha iri kwibapfira ubusa kuko batamenye ingene batunganya ibintu. Hari abafise imvyiyumviro n'ingingo nziza ariko vyabananiye ingene bazishikako kuko babuze gutunganya ibintu. Ndabona Yesu ari un organisateur, un coordinateur adasanzwe. Par rapport y'icyo ashaka gushikako, arazi ingene atunganya ibintu. Ba Kristo turashaka ibintu excellent, turashaka kugendera muri excellence. Mugabo kugira ngo dushikire muri excellence biradusaba ko twiga gutunganya ibintu. Benshi tubayeho tutagira urutonde, ibituje ko nivyo twakira, ivyo duhanye navyo nivyo dufata. No, biragahera. Dutegerezwa gutunganya. Ndashaka kwikinda giheza inyuma y'iki, iki kizonjana kuri iki, ariko kandi kijya sinzogishika ko nabanje guheza iki. Urutonde n'ukwitunganya. Yesu aravuga ati naho nshaka kuja Yerusalemu hari ibintu bibanza gutunganywa. Yahonca genda muntegurire gutya, ibintu bigende gutya na gutya, ibintu bitunganywe gutya. Wewe ujejwe iki, nawe ujejwe iki. Wowe uraja mu mihana iyi niyi, urabe nimba hari amahoteli dushobora kuraramo, nimba hari bishoboka yuko twora nk'imfungurwa hafi yaho maho. Hari urutonde.
ndasaba bakristo tuba abantu bereka isi ko turi abantu bari ku rutonde. Dukeneye kumenyekana ku rutonde, ntitumenyekane mu kajagari, ntitumenyekane muri desordre, ariko bakabona umukristo asa n'ubwami bw'Imana kuko ngene atondetse. Hari abantu batagira urutonde, aho musanze niho mutwara. Tujana aha yagiye, ahubira n'uyundi ngo yamperekeza aha yagiye, finalement nta hantu ntamwe azokwigera ashika kuko ntagira yaja. Mwandike iki kintu, iyo utagira yuja aho ushitse hose urashika. Aho ushitse hose washitse. Iyo utagira yuja aho ushika hose washitse. Iyo utagira ico ugema, ico uteye cyose wakigemye. Nukuvuga ngo turakeneye kuba abanyarutonde. Bangahe babuze imigisha y'Imana kuko ivyo bategerezwa kwakira biva ku Mana ntibigeze bamenya ingene bavyitegurira ngo bavyakire neza bigirire ikimazi ubuzima bwabo, ariko kandi bigirire ikimazi n'abandi. Dutanga uyu mwaka ni nka saison nshasha Imana iduhaye. Reka tube abanyarutonde, reka tube abari ku murongo, reka ibintu byacu bibe bifise intumbero. Ntidukora ikintu cyo guswatanisha, oya, ariko ukora ikintu uzi ngo nkoze iki kinjana hariya, kige naco kizonjana hariya, kinshikani Yerusalemu. Turi kumwe? Donc uyu murongo unyereka yuko Yesu yari umuntu atunganya ibintu. Muribuka nuko umunsi umwe Mariya yigeze kuza kumubwira ati gira iki niki, aramubwira ati duhuriye heganye na wanje, igihe canje ntikirashika. Yesu yagendera ku gihe, ntiyajanwa n'ivyo vyose, yari afise igihe, yari afise umwanya akoramo ibintu, n'umwanya atari wo gufyina, n'umwanya wo kuruhuka gusangira n'abandi. Ariko abenshi tuvise umwanya wo no kuryoherwa no kwiryohera kurusha umwanya wo gukorera ibitujana muri ya ntumbero. Ica gatatu, umurongo wa 53. Ntibamwakira kuko yerekeje Yerusalemu. Abigishwa yarungitse i Samariya gutegura ahaca ngo ntibamwakiriye, ntibemeye. Ariko aba bantu b'i Samariya hari igituma batamwakiriye. Kubera iki? Mwumvise ngo ni kubera iki? Bibiliya yababwiye ngo ni kubera iki? Muri Bibiliya yanyu yababwiye ngo ni kubera iki batamwakiriye? Ndashaka kubumva ni kubera iki? Ya, ugifate ico kintu. Nico gituma ashaka kugisubiramo. Ntibamwakiriye kuko bumvise ko ari kwa jahe i Yerusalemu. Ariko aba bantu b'Abasamariya ni bande? Nabo nyine turashaka kubigako. Dusome mu Bami ba kabiri 17 murongo wa 24 hamwe na 27 gushaka 29. Bo ndaza ndababwira aho dusoma, ariko Abami ba kabiri igice cya 17 duhere ku murongo wa 24. Mwumve aba bantu batakiriye Yesu kubera ari kwa Yerusalemu. Mwumve, ndashaka ngo twumva aba bantu abari bo. Abami ba kabiri 17:24. Maze umwami w'Ashure yimura abantu i Babuloni, ni Kuta, ni Ava, ni Hamati, ni Sefaravaimu, abinjiza mu bisagara by'i Samariya mu gishingo c'Abisirayeli. Nuko baraza nuko baraza bashikira i Samariya, baba mu bisagara vyaho. Umwami w'Ashuri canke Asiri amaze gutera i Buyuda, acafata abantu akuye mu mihingo yose yo kwisi, aca barungika abazana hehe? I Samariya. Baca bahura n'abantu kuko i Samariya amaze gutegwa. Abantu baba i Samariya, Abayuda batwawe nk'inyagano, muri buka inkuru, batwawe nk'inyagano mu bindi bihugu. Igisagara gisigara kimeze nk'ikiri vide, nta barimwo. Umwami w'amahanga wa Ashuri canke Asiri acazana ayandi mahanga, aterura amahanga ayazana hehe? I Samariya. I Samariya haca haba uruvangatirane
rw'abantu, abantu basanzwe bahari ari bo b'abayuda basenga imana y'ukuri, ariko bamerewe nabi kuko bumva umenga imana yarabataye kuko babateye bakabica. Bafise umutima hamwe na hamwe wo kumva ati imana uriho cyangwa nturiho, ariko basenga imana y'ukuri. Babazaniye abandi bantu bafise izindi mana zabo, rimwe na rimwe bumva ko arizo zikomeye kuko nizo zanesheje Isirayeli. Baje kubana, bamaze kubana umviriza ibyabaye. Murongo wa 27 shoka 29. Maze umwami w'Ashuri aravuga ati nimujane umwe mu baherezi mwakuyeyo. Nimujane umwe mu baherezi yavuye hariya nyene, mumujaneyo. Agenda abeyo azabigisha imigenzo y'Imana y'ico gihugu, abigisha imigenzo y'Imana ya Isirayeli. Agenda abigishe kuko hagiye abandi bantu bashasha bafise izindi mana. Gushika kuri 29. Nuko umwe mu baherezi bari barambukanywe babakura i Samariya araza aba i Beteli abigisha ingene bakwiye gutinya Uhoraho. Yamara bo muri ayo mahanga yose bakomeza kwironderera izabo mana, bazishira mu tunyabugoro two mu bitabo abasamariya bari barubatse. Abo mwihanga ryose uko baba mu bisagara byabo niko bagenza. Twumvise ngo naho babazaniye ubafasha kubigisha iby'Imana, ngo byari bimeze gute? Byari bimeze gute kuri abo bantu? Ntibigeze batandukana n'ibigirwamana byabo, ahubwo bavyubakiye ibibanza byo gusengerwamwo. Ivyo vyubatswe hehe? I Buyuda, i Samariya. Bibangabanganye niki? N'abasenga imana y'ukuri, ariko hacihaza uruvange rw'ivyitwa ivy'Imana. 32 à 33. Ariko n'Uhoraho nawe baramusaba, kandi bamwe muri bo babagira abaherezi bo mu bitabo bo kubatangira ibimazi mu tunyabugoro two muri ivyo bitabo. Uko niko basaba Uhoraho, bagatako bagasaba izabo mana nk'uko imigenzo y'amahanga bakuwemwo yari imeze. Mumva i Samariya hameze gute? Mumva i Samariya hari icuka kimeze gute? Barasenga Imana, ariko kandi bafise n'utundi tunyabugoro batangira kandi basenga. Ngibi ibye ariko biraba i Yerusalemu. Baravangatiranya ivy'Imana. Murongo wa 30 na kangahe? Na 41. 41. Nuko abayo mahanga batinye Uhoraho, bagatako bagasaba ibishushanyo byabo by'ibibazano, n'abana babo n'abuzukuru babo bakomeza kugenza batyo uko basekuruza bagenza, nabo niko bagenza na bugingo n'ubu. Iri jambo rya nagerageje kugiyumvira hamwe na hamwe riguma ari insiga. Mwumvirize. Ces nations craignaient l'Éternel et rendaient un culte à leur statut. C'est une mwumva gute? Ngo barubaha Imana, ngo bakongera bakagira iki? Ahantu hasize sinzi ko muhumva mwebwe. Ariko iyi ni situation y'isi turimo. Turiko tuja he? Yerusalemu Nsha. Ariko ndashaka kubabwira ngo aho duca ni Samariya. I Samariya hari uruvange rw'ibyizegwa bitari byo. Hari uruvange rw'abitwa ngo Yesu ashimwe n'abandi. Inyuma yo kuvuga Yesu ashimwe, afise uwaja kuraba kujya gatanu. Kuko afise akantu aza kumuha kakamutuma kamuha amashansi akazoronka ama promotion. Avuye mu rusengero kuwa Mungu ahimbaza iti Mana uri inkuru, ariko mu kanya gato ku mugoroba aza kuba ari muri boîte ariko arahimbaza dombolo ya solo. Sinzi ko zikibaho, ngira ndacari dépassé ni bya kera ibyo. Murumva i Samariya ingene hameze? Nuko aho onye niho dutegerezwa guca. Nico gituma ica gatatu nashaka kumufata cyane
kumenya ubwoko bw'ibibazo muhanganye. Ikintu ca gatatu nkenerwa muri uru rugendo turimo, kumenya ubwoko bw'ibibazo muhanganye. Voilà. Titre ivuga ngo kumenya ubwoko bw'ibibazo muhanganye. Iyo utazi ubwoko bw'ikibazo uhanganye naco, kigukubita hasi. Wama wibaza ko ari gufyina, umenga muriko murafyina. Ariko Paulo we ntiyafyina, yaravuga ngo kuko abo duhanganye, abo tunigana, yaranigana. Ariko ntiyanigana nk'utazi uwo binigana navyo. Yavuga ngo abo tunigana saba inyama n'amaraso ndabazi, ariko ni impwemu mbi z'ahantu ho mu kirere. Ngiyi impwemu iri kwirongora Samariya, no munsi ni kwirarongora ikinjana turimo. Ikinjana turimo bitwa ngo n'abantu b'impwemu, ariko n'abantu bavangiwe. N'abantu bavangiwe. Imana itubabarire ko twaravangiwe. Rimwe na rimwe usanga tuvuga Imana y'ukuri, ariko mu mibereho tukabaho nk'ukumenga dusenga ibigirwamana. Biragahera. Ngibi bibazo duhanganye kwishure, hariho abasenga byitwa ngo basenga Imana, ariko bagasenga ibigirwamana. Nico gituma batazotinya kukubwira ngo nimba ushaka kumenya ingo tukwereke umuntu aza kuduha umuti tukamenya atakibazo. Ariko uwo mukazojana ku rusengero kuwa Mungu, ukasanga ino muri korale ahimbaza Imana, mugabo afise ivyizegwa bitandukanye. Ngo il craignait l'Éternel, mais en même temps il servait leur statut. Il faisait quoi? En même temps, il rendait un culte à leur statut. Ditwa ngo barubaha Imana, ariko bagasenga ibigirwamana. Ngiyi Samariya. Mwene da, Isamariya ntuwahunga. Isamariya washobora gusanga ari huri, ari hugeze. Ariko icyo nsaba Imana nuko Imana yogurura amaso yawe, gutahure urugezo naho uciye, naho ugeze, n'ivyo uhanganye navyo. Bibiliya irambwira ngo bafise ishusho y'ukubaha Imana, ariko bakayihakanisha ubushobozi bwayo. Bagahakana ubushobozi bwayo. Bafise ishusho yo kubaha Imana, n'abantu mu kanwa kabo bavuga Imana cyane, mugabo ngo bakayihakanisha uko babayeho, bahakana ubushobozi bwayo. Ngaha Isamariya hari urudavage, dutegerezwa kumenya ivyo duhanganye navyo. Ngo n'umuntu mwiza, nukuri, yo arankunda, n'umuntu mwiza, n'atarakizwa, yo Imana iratuzi. Okay. Muzogira igihe uvuge ngo Imana, nawe avuga ati nzanira ka kantu. Akaniko kadushoboje mwana, aca gatransfera. Urumvise ngo yagatransfeye kuri bande? N'uruvyaro rwabo, baruhereza ibigirwamana, baba abantu basenga ibigirwamana, kandi bari abana bawe, nawe washaka ko bamenya Imana y'ukuri. Hari ikibazo rero, iyo utamenye ibibazo muhanganye navyo uherera mu nzira. Turi kumega bene da. Isamariya hari ico bita, ushaka ucandike, citwa mu Gifaransa syncrétisme. Syncrétisme ni uruvange rw'ivyizegwa. Ndaguha akarorero. Kandi ngaha notanga urorero bumwe bumwe, twosanga benshi bari muri syncrétisme, bari mu kuvangirwa. Ndabaha akarorero. Bamwe turavuga yuko Imana ubuzima bwacu buri mu biganza byayo. Imana ishima ko ubuzima bwacu buri mu biganza byayo. Ariko hari abazi neza yuko igihuna cohagarara ku irembo ryabo kikavuga muca mumererwa gute? Ijoro ryose ndababaza. Waryamye usenze uti Imana ndagushima kuri Imana yanje. Muri iryo joro nyene mbwira uca wifata gute? Uvyura abana n'umugore, dusenge birakaze birakomeye. Nibiki bikomeye? Umve igihuna
turahwereye. Ndababaze igihuna none si inyoni Imana yaremye murayibuza kuvuga? Murayibuza kuvuga? Iki cerekana imyizerere imwe imwe abanyafrika dufise, aho twizera cyane ibintu bitari Imana kurusha Imana. Ça du syncrétisme, kuvanga ibyizerwa. Nange n'ubundi burorero. Ni bwinshi. Akayabu gaciye hari imbere yawe uri kuragenda. Ugonze imbwa. Je narigeze kugonga imbwa. Muga sinayiyishe. Narayigonze. Mugabo ndiyumvira nti mbega iyo ndayica. Mugabo kandi kinkimvira none. Hari ikintu nkoze. Hari ikintu gihava kiba. Urabona? Ariko nararindiriye Imana ishimwe nta kiraba haheze imyaka. Mugabo urumva ko nanje nagize ingorane. Nagiye mu gutangura kwiyumvira none ugonze imbwa bisigura iki? Harimo ikintu cyo kuvanga ndizera mugabo kandi ninabona ibi bintu umuntu agize iki? Umuntu umwe yavyutse mu gatondo asanga iruhande y'imodoka yiwe hacafye umuzingi wera, sinzi nimba agafu nimba ari iki, muduga wiwe uzungurukijwe n'agafu kera. Uwo munsi ntiyagiye ku kazi n'umuduga, yafashe bisi. Acamara indwi yose agenda na bisi. Mu nyuma aza kumenya yuko ari akana kariko karakina gashira kwifu. Yahatswe kukamara. Ariko akana nta ngorane kari gafise. Ikibazo n'uwo muvyeyi yari afise ivyo yiyumvira bitari byo. Dusuzume imyizerere yacu. Hari ivyo twizera wagenda kubira muri bibiri ugasanga nta birimwo. Biri tout à fait contraire. Ivyo twizera n'ivyo twatura, nico gituma bibiri ivuga ngo mushishikare muguma mu vyo mwizera kandi mukavyatura. Birakomeye. Rero Samaria tubana n'abantu badushizemo ngo mama wawe ibere riracika. Karabaye. Karabaye. Kasha ufise ubwoba yuko ugumuriraba nimba rikiriko canke ryara. Muri Samaria hari ukuvanga ivyizegwa bitari byo. Nico gituma abantu b'i Samaria iyo ugomvye kubandanya uje Yerusalemu barakubuza. Kumvise? Ngo baramwankira kumwakira kubera iki agiye he? Afise i Yerusalemu. Mwibuke Yerusalemu. Umugore w'umusamariyakazi yigeze kubaza Yesu gute? Igice ca 4 murongo wa 19. Yohani igice ca 4 murongo wa 19. Mumvirize uwo mugore w'i Samaria niwe yerekana ivyizegwa biri Samaria. Mumvirize uyu mugore. Ndavuga imirongo mike ibereka ivyizegwa umugore yari afise w'i Samaria. Murongo wa 19 igice ca 4 Yohani 4:19 uwumvirize gushika kuri 21. Uno mugore aramubwira ati mugenzi ndabona kuri umuntu avugishwa n'Imana. Ndabona kuri umuprofeti abwira Yesu. Basogokuruza bacu basengera kuri uyu musozi. Ariko mweho mugira ngo Yerusalemu niho hantu hakwiye gusengerwa. Mwe muribona abasokuru barasenga ngaha, basengera ngaha, mugabo aho hantu bahasengera ibiki? Bashize vya bigirwamana bazana babishiraho bavyita mu maholieu, kuvuga ngo ibicaniro. Uyu mugore ariko avuga ngo basokuruza kandi nivyo baraye bahaye basengera kuri no musozi, ariko mwebwe muribona muvuga ngo dusengere he? I Yerusalemu. Ushaka 21. Yesu aramubwira ati nyizera nyina wanje igihe kija kuza si kuri uyu musozi canke Yerusalemu muzosengera data. 23.
ariko igihe kiza kandi kirashitse abasenga bukuri bazosengera data mu mpwemu no mukuri. Haleluya. Data arondera abamusenga bameze batyo. Uyu mugore yaragivise mind yo kuja gusengera muri bya bindi baterekerako. Abonye Yesu yumva amajambo amubwiye ati wori umuhanuzi, ndashaka kubaza ikibazo kindaje ishinga. Ndafise ikibazo cyaho nsengera. Harundi afise ikibazo cyaho nsengera? Ndafise ikibazo cyaho nsengera. Ikibazo cyaho nsengera nuko mwe muvuga ngo dukwiye gusengera Yerusalemu. Kandi Yerusalemu mwahubatse urusengero rwiza, niho mutangira ibimazi ni Yerusalemu, ariko numva umenga muribona. Kubera iki tutosengera ngaha? Yesu amwereka yuko ivyo byari bihe bya nyuma, ariko ibihe turiko turabamwa ari byo turi mu no munsi. Yahuri hose ushobora guhamagara Imana ugatanga ikimazi, kuko Imana ntirondera ikibanza, irondera umutima uri dispose. Haleluya. Igihe kiza kandi kirashitse ni ijambo rikomeye. Aha barondera data bazomurondera aha canke hariya, ariko bazomurondera mu mpwemu no mukuri. Isamariya rero ntibashaka ivy'impwemu, ntibashaka ivyo gushikanira Imana. Bavuga ngo uribona, urishira hejuru, vyitwa ngo urasenga cane, aha wama mu masengero, aha umeze gutya, wewe ntushwana nkuko dushwana, wewe ntiwambara nkuko twambara, wewe ntufungura ntunywa nkuko tunywa, wowe uriyemera wiyerekana gute. Isamariya bimeze gutyo, ariko ndaguhamagarira mu Kristo umenya huri nivyo muhanganye navyo. Umenye ivyo uhanganye navyo. Isamariya ntibashaka kubandanya Yerusalemu, ntibashaka kubandanya urugendo, ariko uwo twizeye ni waduha inkomezi kandi tuzobandanya, tuzoshika. Uwo mwizeye, uwo bahamagaye, nuwo kwizegwa, uwatangiye kuba ciza muri mwebwe azogisozera. Haleluya. Ikindi mbona ngaha ndabonamwo Isamariya un esprit de compétition. Compétition. Wewe kumaze imyaka uri kurasenga ko munatacu uraronka. Imana yawe nimba ari Imana ibaho, kwereka itaguhindurira ubuzima, kwereka itaguha ikiniki, kwereka itagukura muri ugashomeri, kwereka itaguha nawe uwo mwubakana, kwereka nawe itaguha ikibondo. Iyo Mana wizera sinumva ijya ariyo, uraraba neza usanga atariyo. Hariho competition. Uyu mudamu ariko kumubwira ati mwebwe muvuga gutya ariko natwe tumeze uko, mwebwe mugira uko natwe ntituri ngaha kugira ngo turushane dukompete. Nta competition turimwo. N'Imana yacu burya ntiri kwirahiganwa, kuko ntayo bihiganwa nayo. Ntayo bihiganwa nayo kuko nta yindi Imana ibaho. Ibindi nibigigwa Imana, mugabo si Imana. Turi kumega beneda. Rero nukuvuga ngo nakijya gihuna ntikigukange, kuko nta yindi Imana ibaho. Ayaya. Iyo batwizera Imana, iyo ivyizigiro byacu biri mu Mana, naco twari dukeneye guhangana mambe kunigana tuvuga ngo bariya ngo baturushije, ngo bariya ntibaraturusha, ngo abanabo ngo bagize uku, ngo natwe tugize. No, mu bwami bw'Imana dufise umwami umwe. Andoro y'uwo mwami nta wundi ariho. Mbwira mugenza uti ntuharire cyane, kuko n'Imana yacu ntiharira, ntiyivugira, irivugira. Uya murabeshe Imana yanje si ukwiri, none urashavuye. Imana yacu ntiharira, kuko haharira umuntu ashaka kumenya icyo apruva nko kumenga bamubesheye. Ariko Imana ntiri kwirahari, niwe muremyi, irazi nabo yaremye ko harimo abahakanyi. Rero irazi ingene izobazana, ariko ntiharira. Natwe tube mu kuyizera. Haleluya. Ico ni ca gatatu. Icanyuma nkenerwa muri urugendo nifuza ko tuganira, tukibona ku murongo wa 54 gushaka 56. 54 à 56. Abigishwa biwe Ruka, Yakobo nayo Ruka, dusubire muri Ruka gice ca 10 na kangahe, igice c'9 umurongo wa 54 gushaka 56 niho tugomba duherahereze. Avuga
abigishwa biwe Yakobo na Yohana babibonye babankiye kurengana bakabankira kuja Yerusalemu babibonye baramubaza babaza Yesu bati mugenzi ugomba ko tubarira umuriro ngo utibuke uve mu ijuru ubayigize nkuko Eliya yakoze. Gezaho abo bantu mubumva gute? Abantu bavundurutse he? Ndababaza bavundurutse he? Bari kumwe na Yesu. Ntibavundurutse mu kandi gashamba, bagendanye nande na Yesu. Hanyuma babwiye iki Yesu? Mwigisha, duhe uruhusha gusa twebwe ico twikorera. Urabona, twebwe turashobora kumanura fire, turashobora kumanura fire, kandi iyo fire siyiza kubaka, niyiza kugira iki? Ayaya, mbega hari abamanura fire isambura? Turuhusha tumanura umuriro, kandi uwo muriro urabaturira bose barigite, hanyuma babone ko wewe natwebwe tutari abantu bo gufyinisha, turabasizwe, baranka kurengana. We barubaho ko kwanga kurengana, reka gato twemerere gusa. None ntivyanditswe yuko Eliya yabikoze? Sindiko muvyumva. Ntibari ko bavuga ibivuye n'importe où. Ils étaient basés sur la parole. Bari bahagaze ku ijambo. Eliya yaramanuye umuriro, tuhuruhusha gusa. Twebwe nitumanura umuriro wa Eliya ni double, kandi barigita bose, igisagara turagifuta. Icakane mwandike, kwama usuzuma ko umutima wawe uhanye no w'Imana. Muri Rugendo hari ikintu gikomeye ngaha, kwama usuzuma ko umutima wawe uhanye no w'Imana. Urugendo ruja muri Yerusalemu Nsha, turibagira, tubona twebwe ivyo dushaka, tubona intérêt zacu, dushaka ko tumenyekana ko turi abantu bamanura fire, dushaka ko tumenyekana ko turi abarangwa, abantu bakomeye, ariko ntaco turi tutari kumwe na Yesu. Ikibabaje nuko n'abagendana na Yesu aha ntibari bwabo n'umutima wiwe. Umvirize ngene yaciye avuga Yesu, maze arahindukira arabakankamira aterega ntimuzi umutima wanyu kusa. Yo mu gifaransa rero hoho biraryoshe, muyumvirize neza ahantu. Il se retourna vers eux et les reprit sévèrement en disant, mumvirize ahantu, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Mu gifaransa ndagisubiyemo bavuga ngo arabakankamira ababwira ngo ntimuzi mpemi yihiri kwirabakoresha. Mu kirundi bavuze ngo mutima, ariko vous ne savez de quel esprit, ntimuzi mpemu iri inyuma y'ivyo mushaka gukora byo kumanura fire. Impemu iri inyuma niyi, impemu iri inyuma itandukanye n'impemu yanje. Umviriza impemu ya Yesu, aca bivuga Yesu, kuko umwana w'umuntu, umviriza umutima wiwe, umwana w'umuntu ataje guhonya ubugingo bw'abantu, ntiyaje guhonya ubugingo bw'abantu, ariko yaje kubukiza. Nguyu umutima wa Yesu. Umutima wa Yesu si uwo guhonya, si uwa fire isambura, ariko ni fire yubaka. Si fire yica, ni fire ikiza. Ntimuzi mpemu yikwirasirikira inyuma yanyu, ni mpemu y'ivyubahiro, ni mpemu yo kwishira hejuru, ni mpemu y'ukwerekana yuko muragahambaye. Nimwibagiye yuko abo mugomba guhonya harimwo abana, inzoya, hari abagore, hari abagwaye, hari impumyi, hari abapfakazi. Ivyo nimwavyiyumviriye, mwabonye gusa umenga babasuzuguye, none mugomba muhonya abantu.
ntimuzi umutima wanje. Yesu niko avuga, ntimuramenye umutima wanje sinaje kwica, naje gukiza. Nicyo gituma nkwiye gusuzuma igihe cyose n'uyuhe mutima, mbega niko nkoresha umutima wa Yesu canke n'umutima w'iyindi mpwemu itariyo. Akenshi hari n'ibikorwa by'Imana dukora, mugabe inyuma Imana ntiraba ico wakoze, iraba n'impwemu y'icatumye ugikora. Ndagisubiramo, Imana ntihagaze gusa ku cyo wakoze, iraba n'icatumye ubikora. Quel est l'esprit derrière ico uri kurakora? Niyihe mpwemu iri inyuma y'ico uri kurakora? Iyi irakomeye. Suzuma. Nicyo gituma Bibiliya itubwira ngo hari ibikorwa byiza byinshi bizomera nk'ibituriwe, bizosha. Abenshi tuzoza imbere y'Imana dufise ibikorwa byinshi twakoze, ngo tuzopimwa n'umuriro. Umuriro uzoturira, niwaturira ivyo tuzanye bigasha, nuko bitazoba bivuye byari byaravuye ku Mana. Ariko nivyagumaho kujya bikaca bikayangana nk'inzahabu, bizoba byaravuye ku mutima w'Imana. Rero Yesu ariko arabwira aba bantu bagendana nawe, abwira wewe nanje, n'uyuhe mutima uri kuragendana nawe, ugendera mu yuhe mutima. Suzuma ivyo ukora iminsi yose. Mbega iyo ugiriye neza umuntu, niyihe mpwemu igutumye ubikora? Urazi ko ari ibikorwa byiza dushobora kuvuga cyangwa dushobora gukora, ariko ukama iminsi yose uvuga ati uryashanije namugiriye neza mugabo ntiyigera mvuga. Nawe ukaca abo rero bivuga ahantu hose uciye, urya nije namwigishije sha nagende, urya nije namukuye mu bibazo, urya nije namureze, urya nije nagize iki, nariko ntiyigera ndaba. Ushaka impembo yo ngaha, abo bantu baciye bagushimira, gahundura umuntu mwiza, bihereye ngaho. Ntibiyatande n'ivyo mu ijuru, nturindire ivyo mu ijuru. Nicyo gituma ugukorera Imana kwacu, Imana ntiraba ivyo wakoze, iraba n'impwemu yatumye ubikora. Nicyo gituma uru rugendo turimo, haba ico nkora cose, ndabasavye iki kintu, kwama usuzuma ku mutima wawe uhwanye n'uw'Imana. Aba bantu bagomba gukora igikorwa, ariko umutima wawe ntiwari uhwanye n'uw'Imana. Kandi Yesu ntiyatinye kubabwira abakankamira, nka kumwe atatinye gukankamira Petero. Mva inyuma nde? Petero yahindutse Satani. Aha nicyo kitwereka yuko Yesu atari ko araba umuntu, yari ko avugana nande? N'impwemu iri inyuma y'ico Petero yari ko aravuga. Imana yacu ntiraba gusa ivyo ukora, ariko iraba n'impwemu iri inyuma y'ico uri kurakora. Mbariza mugenza bati, niye mpwemu yamigusunika gukora ibyiza byose mpora mbona ukora? Niye mpwemu uvugishije ukuri. Hari igihe dusunikwa n'impwemu y'Imana, hari n'ikindi gihe wumva ati aka kantu ndakwiye kukazimya hakiri kare. Kubera iki? Aka nakavuye mu yindi mpwemu itari y'Imana. Urafise uruhusha rero ukakazimya hakiri kare, kuko ni wakareka niho twagiye tubona abantu b'Imana barahindutse complètement. Kubera iki? Hari impwemu itari nziza yakuze inyuma yabo, barayireka. Kubera iki? Iri kwiryohera umubiri, hanyuma ikaca icocewa, gaca yenyegezwa, ikenyegezwa n'abakristo. Kozi w'Imana, muhaguruke araje, muramuguruka arashitse, muhaguruke. Igikorwa cyose kigahagarara. Kubera iki? Mukozi w'Imana. Ariko Imana yashitse kera imbere yuko ashika. Yashitse kera. Niye mpwemu iri nyuma. Ivyo rero biraryohera abantu. Ariko ni mpwemu itameze neza iri nyuma, kandi izosuzumwa n'umuriro. Hari abazosigarana no mu gahuzu uko musingira. Shatse kuvuga, igihe cyose uri kurakora ikintu no gusuzuma nimba uhwanye n'umutima w'Imana, cyangwa uri kurondera icubahiro cawe. Iyo tuja ni Yerusalemu,
urugendo turimo hari ibintu navuze bine bikenewe. Icambere, kwiyemeza. Ndakeneye kwiyemeza. Sinkeneye kubaho ntwagwa n'ivyo byose. Ndakeneye kumenya ingingo nafashe nkayigumako. Ica kabiri, ndakeneye kuba umuntu atunganya ibintu. Yandi majambo, kumenya gutunganya ibintu. Sens de coordination, d'organisation. Abakristo tukamenyekana mu rutonde rwiza, apana mu kajagari. Ica gatatu, kumenya ubwoko bw'ibibazo muhanganye navyo. Kuko i Samariya hari ubwoko buvanze udashobora no kumenya nimba ari ivy'Imana cyangwa atari ivy'Imana. I Samariya haragoye. Ica kane arico cyanyuma, kwa musuzuma nawe umutima wawe nimba uhwanye n'umutima w'Imana. Imana ibahezagire. Munyemerere dufate umwanya mwiza wo gusenga duhagaze ku ijambo twumvise. Nkenerwa mu rugendo ruja Yerusalemu. Nkenerwa mu rugendo ruja Yerusalemu Nsha. Haleluya. Nibiki nkeneye, nibiki nasanze mpajije, nikibi nasanze mbuze. Uru rugendo ndimo ruja Yerusalemu, nubuhe bwoko bw'ibibazo mpanganye navyo. Ayaya. Mbega ndi muri syncretisme, ndavanga ibintu. Mu ruhande rumwe ndavuga ko nizera Imana, ariko urundi ruhande nkumva umenga bampamagaye kwa Rumenyi ndirukayo. Ndavanga. Nsa n'aba bantu b'i Samariya vyitwa ngo barasenga Imana, ariko kandi bagashikanira ibigirwamana. Turakeneye Imana. Abarongozi mu ndirimbo baturongore, ariko dufate umwanya mwiza wo gusuzuma imitima yacu. Wewe ubwawe uramenya hehe uri kugendera mu kajagari, ukeneye organisation, ukeneye gutunganya ibintu. Fata umwanya, iha umwanya, genda wicare, iyugarane, usuzume hehe bitagenda neza. Nigiki nkeneye gukora, nigiki gitangura, nofashwa nande, nigiki kintu comfasha gushika kuri iyi ntambuko kugira ngo simperere mu nzira. Ndakeneye gutunganya ibintu. N'umuntu wo mu kajagari, ndakeneye ibintu bije ku murongo, ubuzima bwanje buje ku murongo. Birashoboka kandi yuko utazi neza ubwoko bw'ibibazo muhanganye navyo, cyangwa ukirinya mujijya nino nturafata ingingo yo kwizera Yesu ko mu bugingo bwawe. Winjira mu rusengero ugasohoka, ivyo nibihagije. Birakeneye une détermination, ukwiyemeza. Ayaya. Nagomba gusana. Haleluya, haleluya. Turagomba kumenya wewe Yesu, turagomba gusa nawe. Mu rugendo rwacu Yerusalemu Nsha, ndagukeneye. Rabosa shanemoka, ndagukeneye. Ndagomba gusa nawe, ikimazi cawe Imana iri kwibwira iki umutima wawe? Mpemu w'Imana avuga iki umutima wawe? Mpemu w'Imana avuga iki abwira impemu yawe? Ni hehe ukeneye gusaba ubufasha uva ku Mana wigushoboze kugendana nayo? Ndagomba gusa Munyemerere duhaguruke dusenge Imana. Turagomba gusa n'Imana. Urugendo haro benshi baruheramwo
hariho benshi badashikiye Yerusalemu kandi batanguye urugendo neza. Ntidukeneye kugarukira mu nzira, turakeneye gushika ku iherezo. Ariko hari ibyo dukeneye, turakeneye kwiyemeza. Nimba hagati yacu hari umuntu atariyemeza guha ubugingo bwiwe Kristo Yesu, vy'ukuri agendera munsi y'urupfu, agendera kandi munsi y'igihano cy'ibihe bidashira. Uno munsi n'akaryo keza uhawe ngo uhitemo kwihana no kumuha ubugingo bwawe, agukure mu rupfu akujane mu bugingo, aguha ubugingo budashira. Nta handi ibonekera atari muri Kristo Yesu, yapfuye ku musaraba kubw'ibyaha byawe. Wumvise ukeneye guha ubugingo bwawe Kristo Yesu, uduze urutoki aho uri, ndashaka dufashanye gusenga. Haleluya. Aho uri uraduze urutoki, ndakubone dufashanye gusenga. Duze urutoki. Hari uyundi ushaka guha ubugingo bwawe Yesu, n'ingingo iticuzwa. Nta munsi n'umwe ndigera ndayicuza, n'abamumenye by'ukuri ntibigeze bicuza. Haleluya. Tumusabe ahaguruke aze hano imbere. Karibu karibu, mukomere amashi. Hari uyundi hagati yacu yifuza guha ubugingo bwiwe Yesu. Hari uyundi ashaka guha ubugingo bwiwe, ahindure ubuzima bwiwe utangure gushasha. Nawe nyene aze hano imbere tumufashe gusenga. Bakoze. Haleluya. Mwijuru hari umunezero kubw'uno musore. Mwijuru hari umunezero kubw'uno musore. Turasaba umukozi w'Imana anakre amufashe. Natwe twegera Imana mu mitima yacu, tuyibwire tuti Imana, uru rugendo twatanguye utwigisha ibi bintu bine kubigendera, kwama dusuzuma imitima yacu ko iri kwigendera mu nzira ugomba. Reka dusenge, tuduze ijwi ryacu dusenge. Mwami Imana, mu izina ryawe ndagushima kuri Imana y'agakiza kacu. Robosa nemasaya rekoya saya, ndaguhaye icubahiro Mana ku mwanya mwiza wampaye gusangira ivyera byawe n'ubwoko bwawe. Ndagushima ugakiza katicuzwa, wafashe ingingo yo kuja Yerusalemu uzi neza ibikurindiriye, ariko wabona jewe, wabona imisore n'inkumi, b'abama n'abagabo bicaye hano bariko barakwambaza bagusaba ngo ubahe ingufu n'inkomezi zigushishikara mu rugendo ruja Yerusalemu Nsha. Oh rabosa, bafashe Mana, bafashe Mana, dufashe Mana, dushoboze kugendera mu nzira yawe, tuguhimbaza mu byacu byose. Umva isengesho ry'uwo wese aguhamagara Mana, umwihishurire. Uwacitse intege umwambike izindi ngufu n'inkomezi, uzazaniwe no kuvangirwa umumurikire umuco wawe, umumurikire yizere wewe kurusha ibindi bigirwa Mana byose, kuko nta yindi Mana iriho, ni wewe uriho, ni wewe wamyeho, ni wewe uzohoraho ibihe bidashira. Turaguhimbaje Mana, turaguhimbaje ko tahusa nawe. Turakweretse ubugingo bwacu, twigishe kutivanga, twigishe kumenya byo duhanganye nabyo muri ino si isa ni Samariya. Ariko Mana, tuguhimbaze n'imitima ikunezereye, duhe kwisuzuma uko bukeye ko bwije, ngo tumenye urugezo rwaho tugeze n'ibyo turiko turakora. Ntacyo twoshobora tutagufise, ntacyo twoshobora tudasabye muhemu wawe. Nicyo gituma nsabye muhemu wawe Mana ngo adukomeze, ngo aduhishurire, ashoboze umuntu wese mu bakwizeye, amube hafi, amugire inama. Warabisezeranye kuzobana natwe gushika ku mpera y'isi, natwe twigishe kukwizera no kugendana nawe muri byose. Izina ryawe rihabwa icubahiro. Tukweretse inondwi tugiye gutangura Mana, ibindwi y'umugisha, aho tugendera mu ngingo twafashe kandi ntituyiveko, ariko ingingo ishigikiwe n'ijambo ryawe, aho tugenda tumenya neza yuko dukwiye gutunganya ibitari ku murongo, kandi tugenda tumenya neza yuko dukwiye kumenya ibyo duhangana nabyo, kandi tukakwizera muri byose.
dusuzuma imitima yacu. Urakoze kuri Imana yacu, izina ryawe rihabwa icubahiro ibihe bidashira. Twese hamwe tuti amen. Haleluya. Mugire indwi nziza.